Yesu nashimwe cyane. Turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimiye Imana yatwongeye iminsi yo kubaho, yazigamye ubugingo bwacu. Uyu munsi n'ubuntu budasanzwe Imana yatugiriye. Hariho benshi bapfuye, abandi batakiriho, abandi bagwaye, ariko twebwe Imana yatwongeye iminsi yo kubaho. Nongeye kubaramutsa kandi na kandi isi nzima, hari abiwabo bari ku murango, abandi mu gatondo, abandi mwijoro. Aho muri mwese turaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri studio ya Ndiho Gospel TV, tubifurije umunsi mwiza. Yesu nashimye cyane. Uyu munsi ndafise icigwa tugira dutangurane namwe kwigisha. Tuzovugana muri no minsi igitabo c'Abaheburayo. Reka dusome igitabo c'Abaheburayo kigabane ca 12 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo nuko natwe ko dukikije n'igifungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icaha gikunda kutwizingirako vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe ashobora kudushikana ku ntsinzi. Ndazi ko hari abantu benshi batumbereye abandi, hari abantu benshi batumbereye isi, ariko mwene data ndashaka dutumbere Yesu wenyene, niwe ashobora kudushikana ku ntsinzi. Umwana w'umuntu wese ari muri nosi arakeneye intsinzi, ariko tudatumbereye Yesu ntidushobora gushika ku ntsinzi. Twagiye duhura n'abantu benshi bipfuza gukorera Imana, ariko bageze mu nzira barahindukira, bati byagezwe, batakubaha Imana, bisanga bari mu yindi nzira. Mu gihe utumbereye Yesu wenyene, bituma nawe ibintu byawe bigenda neza. Nta wundi muntu ariho yotuma ibyo bigenda neza atari Yesu. Igitabo c'Abaheburayo nta mwanditsi bavuga yacanditse. Bamwe bavuga ko ari apotre Paul, intumwa Paulo, abandi bakavuga yuko ari Barnabas cyangwe Baranaba, abandi bakavuga yuko ari Luka. Abo bose n'abantu bavuga ko bacanditse ico gitabo, ariko nta mwanditsi w'ukuri bavuga yanditse iki gitabo c'Abaheburayo. Mu mwaka wa 60 kugera mu mwaka wa 70 harabaye icago gikomeye mu gihugu ca Roma, kandi inganji y'Abaroma yari inganji ikomeye cyane muri ico gihe, ico bitwa Roman Empire. Yari inganji iteye ubwoba kuko hari abantu bakomeye cyane gose. Hatwara umwami Nero. Umwami Nero niwe yarahagarikiye ico gihugu ico gihe. Kandi muri iyo myaka hari ibintu byinshi byariko birakoreka bivanye n'abantu n'agakiza bari barakiriye. Uyu munsi abantu bariko baratakaza Imana bivanye n'ivyo bagenda baracamo. Iyo tubwiye abantu ati gerageza mugendane n'Imana, haba hari impamvu tuba turababwira ivyo bintu. Dutumbere Yesu wenyene, niwe ashobora kudushikana ku ntsinzi. Urakeneye intsinzi nivyo, ariko gerageza utumbere Yesu. Hari ibintu byananiranye mu bantu, hari ibintu byananiranye muri guverinema, hari ibintu byananiranye mu bantu bakomeye cyane, ariko nitwatumbera Yesu, Yesu we azobidushoboza. Nitwatumbera Yesu, ivyahengamye izobihengurura. Nitwatumbera Yesu, ivyasobanya azobisobanura. Nitwatumbera Yesu, ahatari inzira azohazana inzira. Dutumbere Yesu wenyene, niwe ashobora kudushikana ku ntsinzi. Iyi ntwaro yari intwaro ikomeye cyane. Umwami Nero yari umwami w'i Roma, ariko ico gihe harabaye ibintu bikomeye cyane i Roma, kuko abakristo bari mu ntambara zikomeye cyane. Abakristo bageze igihe bata ukwizera, bakurikira inyigisho
z'Abayuda. Kandi ico gihe abakristo bari bagororotse, ariko kubera ihamwa ry'ishengero, ihamwa ry'ubukristo, abantu benshi batumye bava ku Mana bariruka. Uyu munsi abakristo b'iki gihe bashaka ibintu bibaryohera, bashaka ibintu bibabembereza. Nico gituma no mashengero menshi abantu iyo babwiye amakosa yabo babona kumenga uri kurabarengera uburimbi. Abantu ukababwira ngere bakwiye kwitwara babona kumengo mbere uri umwasi wiwe. Ngoma nakubwira iki kintu, umuntu atakubwira ukuri kuvyerekeye kuja mwijuru ariko arakubesha. Naho mama miliyoni ukamama miliyaride nzoyasiga kandi azosigara mw'isi. Ariko ninatumbera Yesu, ugatumbera Yesu, tugatumbera Yesu, azodushoboza gushika ku ntsinzi. Intsinzi umuntu arayikeneye. Urakeneye intsinzi, ndakeneye intsinzi. Turifuza umuza tubona Imana umunsi umwe, ariko turakeneye ni ngombwa tutumbere Yesu. Rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo yagerageje kubwira abantu bari i Roma, bari abakristo bari i Roma, bari mu bihe bikomeye cyane, agerageza kubabarira agakiza ngene kameze. Yandika igitabo ariko arababwira bari mwihama, igice cya 12 bari muri stade, abantu bariko baricwa, bamwe bicwa n'intambwe, abandi baturirwa n'umuriro, abandi bahura n'ibyago bikomeye cyane. Ariko haragera igihe y'abantu bata agakiza bahindukira izindi nyigisho. Nkuko n'ubu hari inyigisho zitandukanye bigisha abantu yuko naho umuntu atokora ibyaha, naho umuntu yokora ibyaha, ngo nta na kimwe niwinjire mu rusengero bizogenda neza. Bene data, umve nakubwira iki kintu, ijuru ririho kandi ryarateguwe, ariko birangira neza. Ushaka uzoja mu bwami bw'Imana ni ngombwa utumbere Yesu wenyene. Nta bundi buhungiro twohungiramo, nta handi hantu twogena atari mu Mana. Urashaka guhezagirwa, tumbera Yesu. Urashaka gukira, tumbera Yesu. Umaze imyaka myinshi mu bitaro, abaganga baranze kutazokira, ariko ndakubwira ni watumbera Yesu, iyo ndwara yananiye abaganga Yesu azoyikiza. Ibyo bibazo byananiye abantu Yesu azobironkera umuti. Dutumbere Yesu wenyene, ni washobora kudushikana ku ntsinzi. Urakeneye intsinzi, amafaranga urayafise nibyo, mugabo aho uri nta mafaranga ashobora kuhakura. Urakeneye Imana, tumbera Yesu. Atangura kuvugana nabo. Uyu mwanditsi arabandikira arababwira ngo mutiruka. Abantu bariko bariruka bataye agakiza, batangura kwiruka bahunga umwami Nero. Kandi umwami Nero muri ico gihe yari umwami akomeye cyane, yari umwami ahambaye cyane. Umwami Nero yari karahura n'ibintu byinshi, yari kahura n'abakristo benshi, ariko afata ihamwa atawukubita abakristo, atangura guhama abakristo kubera icago yakoze. Niwe yacikore wenyene. Umwami Nero yagiye aturira igisagara cy'i Vatican mu Butaliyani. Amaze kugiturira acabwira abeshera ko abakristo aribo baturiye ico gisagara. Kandi muri uyo mwaka wa 60, mu mwaka wa 60, mu mwaka wa 68, umwami Nero yari ngaho muri iyo nuzema, ariko yari kararaba abakristo ngene bavyitwaramo, kuko hari ubutumwa buvuga yuko Yesu Kristo ari umwami. Ariko ico gihe ntibabyemera ubwo butumwa, ntibemera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ico gihe kizana icago i Roma, bisaba yuko abakristo bose bafatwa, batangura gukubitwa, ihamwa iratangura. Namba uri kushaka kunesha, nuba no musi uri kurarya, ihamwa rizoza. Ntiwibaze ngo umvira nta mwana n'ikinono, ivyashikiye bariya natwe bishobora kudushikira. Mbega udatumbere Yesu ibanza kuzokira? Ubonye nurara ubusa ugakoma induru, wabura akazi ugakora ibyaha ugira uronka akazi, wabura amafaranga ugakora amanyaho ugira uyaronka. Mbega nihamara kuzi hamwe ryo gucibwa imitwe ku mugaragaro abavuga Yesu, mbega nawe uzoba ukirimo. Ariko ndizera neza abantu batumbereye Yesu, naho ibyago vyogwira, naho intambara zogwira, tuzoguma duhagaze, ntituzosubira inyuma. Twarahisemwo gutumbera Yesu Kristo. Dutumbere Yesu wenyene, niwe ashobora
kudushikana ku ntsinzi. Ishengero ritatumbereye Yesu ntirizoja mw'ijoro. Umuntu atariko aratumbera inzira ya Yesu nta juru azobona. Umuntu atariko aragendana n'Imana yamuhaye agakiza, agenda igihusha n'ibyishimo by'Imana rivuga, uyo nta kintu na kimwe azigera abona. Rero uyu mwanditsi agerageza kubwira abakristo bagaruke, aragerageza kubabwira ko Yesu akomeye gusumba abamarayika, arababwira ko Yesu akomeye gusumba Mose, arababwira ko Yesu akomeye gusumba Aburahamu, aravuga ati Yesu arakomeye gusumba abantu bose. Umurongo wa 10 usomye iki kigabane ca 11 tubona abahizi batwitangiye imbere. Kiravuga abahizi ingene bameze, ingene bagendanye n'Imana, ariko kandi abo bahizi babonye kugira neza kw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kuko hari ibintu byinshi bagenda bakora, baravye ati mbega nakana bizogenda gute. Ariko mwana bw'iki kintu niwatumbera Yesu uzobona kugira neza kw'Imana. Abahizi barahuye n'ibigeragezo byinshi cyane gose. Kigabane ca 11 tubona abahizi bo kwizera. Baratwereka Aburahamu, baratwereka Noa, baratwereka Mose, baratwereka Sara, batwereka ingene abantu bagendana n'Imana. Bariko baratwereka yuko ishengero rigena rihura n'ibigeragezo. Rero uyu musomyi aratubwira ngo twiyambura ikintu cyose gikunda kutwizingira ko vuba na vuba. Ishengero ni wewe, ishengero ni jewe. Izo nyubako twinjiramo nazo ni inyubako, kuko Yesu Kristo ntiyaze gucungura inyubako, yaje gucungura umutima w'umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu twebwe twitwa ishengero. Uyu mwanditsi rero muri ino myaka yari imyaka ikomeye cyane gose, hari abantu benshi bariko baricwa cyane. Umwami Nero afata abantu abashira kuri stade, abakristo batangura kwicwa, batangura guhura n'ibyago, batangura guhamwa, barahamwa birakomera. Ariko uyu mwami w'Abaheburayo arababwira ngo nawe muriko murahamwa nimubandanye mutumbere Yesu, imbere ni heza. Nimubandanye mutumbere Yesu, azabagirira neza. Uyu Yesu twizeye ni umwami w'abami, uyu Yesu twizeye ni Imana idapfa, uyu Yesu twizeye ni uwapfuye akazuka. Aravuga ngo dutumbere Yesu wenyene ni washobora kudushikana ku ntsinzi. Urakeneye intsinzi, urakeneye intsinzi, ariko amafaranga niyo guha intsinzi, ubutunzi ufise nibwo guha intsinzi, icubahiro ufise nico guha intsinzi. Ariko ico guha intsinzi nugutumbera Yesu Kristo, nugutumbera umwami w'abantu, nugutumbera uyu mugabo Yesu. Uyu niwe ashaka guha intsinzi. Arababwira ngo naho muriko murababazwa mumenye ko Yesu asumba abamarayika, asumba Aburahamu, asumba Mose, asumba abantu benshi bakomeye cyane. Ariko arababwira twiyambure ikintu cyose, tuzobandanye tuvugana kuri iri jambo nye. Nariko ndakubwira ingene bimeze. Dutumbere Yesu wenyene ni washobora kudushikana ku ntsinzi. Nta wundi muntu ashobora gushikana ku ntsinzi wewe. Hari ibyo ushaka kumenya. Uyu mwanditsi yari karabwira abantu bari Roma mu mwaka wa 60, mwaka wa 70 gushika mwaka wa 70. Hari hamwe rikomeye cyane. Umukristo yari kararondegwa, zina mukristo yari karacunagizwa ijoro mutaga. Ariko bahagarara bemye, bamwe baratimana basubira mu nyigisho z'ibinyoma. Nuba abantu bariko baratimana uko batanguye bakijijwe siko bakiri. Ubuzima bwasubije abantu inyuma. Umve nakubwire, tumbera Yesu wenyene ni wazotumushika kuri iyo ntsinzi ushaka gushikako cyane. Umwami Yesu abaheseke. Ndakusengera Imana igushoboze utumbera Imana. Mana urakoze, ndagushimiye cyane. Gira neza abantu bawe kandi umuhesagire. Umuntu wese wese niyo jambo, ni izina rya Yesu Kristo. Amen.